bazo basise novuga match bazokurikiza nayo idasanzwe bategereza gutegura neza rero two kwishimira kiki kubona imigwi ibi favori iriko yavyitwara abo twari twiteze uretse urukino rwa Bumamuru Interestare rutaraba naho n'amahigwe benshi tuyaha Bumamuru ariko imigwi yose yari yitezwe Vitaro yaratsinze turona rukinzi tsinda Flambeau du Centre tsinda Message Ngozi tsinda Musongati tsinda Flambeau du Centre tsinda iyo za Olympic Stars tsinda vyumvikana yuko ivyari vyitkezwe niko vyagenze Egre Noir tsinda urumva nta gitangaza cabayemo Egre Noir tsinda mu cicaro ca kabiri amanota 3 ya mbere ya Muzinga ni ikintu ciza bena Buja City kabisa bahejeje neza kuri no menyereza Herve nawe cyari vyiza victoire ya mbere aronka victoire ya mbere nibwo phase novuga ari irangiye yayifatiye hagati phase arayifatiye hagati ariko barangije phase batsinze rimwe gusa basi match ikirarane bazokina na Relie barasi match ikirarane basi match ikirarane bafise na Relie nk'aba rero urumva no kubarindira nko muri phase retour niho tuzogeza kumwivara wa Herve turabati hari ico yoba yarazanye ciyongeye kuco uwiskuye Christian Kabera atayashize kuko azoronka akanya ko gutegura equipe yiwe nkuko yoba byifuza muri phase riheze azotegura arabija kosora byinshi ama ku rundi ruhande ni umukinyi kana Kimana Bienvenue nawe yaronse equipe yaronse ava mu cyo cyakaje mu cyo cyambere yaronse equipe ari anye muri Republic Czech burahabuye kabisa mbere muri equipe yitwa FK Jablonek kumbure two namukeza kuko abakinyi bacu b'intamba mu rugamba surtout nk'aba bakiri bato kiki iyo bateye imbere cyangwa bateye intambwe biraporta kanini ya cyane gose muri equipe nationale rero igisigaye no kumenya mbega cyangwa no kurabira mbega azogira amahirwe yo kwama aronka umwanya nico gisigaye kandi ni cyo namubera navyiza gusumba ni kintu twadushima kuko kumva icicaro ca mbere hari iburaya ni ibintu biba bikomeye uvuga uti uko biri kose nahantu ugwego bariko sinitworushira ko nahano muri Afrika cyane cyane mu bihugu biri hasi ariko vyumvikana gukina mu cicaro ca mbere ni kimwe n'ivyo yashimwe mbega azobandanya kina kuko umukinyi kuba uri mu kicicaro ca mbere ariko wicara ico ahanini ntacyo gifasha umumenyereza ego experience uyifise uragimenyereza hamwe n'abandi ariko burya igihe cyose yaronse umukinya akomera kina mamaje akomera n'ubundi yama mu kibuga rero twizeye ko Kimana Bienvenue yaramaze imisa yitwaramo neza murazi yuko no mu gusebya n'urugamba yakina byumvikana niho bamushimiye bati uyu mukinyi ni murabe muduhe turabe ko arico yodufasha rero nakaryo keza kuri we ndetse no kumugusega n'ama mu rugamba kora yuko dushobora kugira abakinyi burya biba byoshe guhagarara Alonso mu kibuga uravye nk'ijya match ya Cameroon abakinyi barashobora guhagarara ukavuga ati uyu akinaha iyo hageze mu Burundi uri kuraraba ukabona ngo uyakina mu Burundi 3e division uyakina muri Republique 2e division deja umaze kubona ivyo ucibona yuko hari akantu kaka ubusumbane budasanzwe ariko iyo wumvise ati iyo numvise umukinyi wo muri Nice nkumva umukinyi wo muri Republique Czech akira mu cicaro ca mbere nkumva umukinyi wahana akira mu cicaro ca mbere ubuvuga uti iyi equipe ni sawa ariko umva 3e division 2e division ivyo urumva ko twagize n'Imana twabona ba Felix abiyumva ariko aba 2e division ya première division icyo cyose ni gihagararo cerekana yuko umusore uri ugiye gukomera kuko bagiye gukina inkino zikomeye nabone cyane gose nuko urumva yuko abakinyi n'abandi bariko bararonka imigwi nejo bundi Alonso twabonye n'abakinyi barundi bagaruka hano twabonye umukinyi ujya si Musa Omar agaruka aza muri ni Musongati ndetse uyu mukinyi irakoze Picler muri Flambeau du Centre ivyo byose kintu kimwe twovuga Alonso uko tuvyita ko ari gusubira inyuma
bo mugabo birasumba kwicara yego birasumba kwicara kuko birasumba kubiheba ariko uri kurevara umuntu ashobora kuva kandi ariko nibwo ari gusubira inyuma kumbure biranashobora no gufasha birashobora gufasha umukinyi kubandanya garda forme ndetse no kuguma agaragara kumbure mu kurindira kuko nimba umukinyi afashe initiative akava nk'iburayi akaza gukina muri championnat yaha cyangwa iyo ngaha mu karere nuko bien sûr que oui hari kuntu novuga biba byanse hari sivyo ariko nibwo biba byanse hari on sait jamais abariko arategesha handi hantu hirya no hino kuko abakinyi naho nyine uko biri kose bafise amantene hirya no hino ko babagiba hari urwego rundi baba bagezeko sivyo bafise amantene hirya no hino bavuga ati kuri uno mwanya reka tugende dukine phase retour muhira mu kurindira amantene yacu kwa girane kwa turonkera ahandi hantu twarabibonye kuri Saidoni bazonkiza sivyo twabibonye kuri Saidoni bazonkiza igihe agaruka muri Vitaro akina phase retour ni yamaze umwanya munini ya cyane amezi make gusa yitwaye neza muri Vitaro phase retour hama muri Tanzania bamugomwa cyaro mu isoko donc ni ibintu bifasha umukinyi kubandanya novuga ari an activité agada forme yo mu kurindira yuko hirya no hino novuga uko ashobora kuvuga ati reka ndanga no byitwaramo ngaha ubwo turavye aba bose ba Kutinyo bagaruka bavuga bati hariya muri Kenya bimeze ukuntu reka ndaye basi ni muri biko nosubira no mu Rwanda yatreka ntangure mu Bumamuru hama nduge n'abandi baza yuko bigiye kubikora uko biri kose uri kurevora umukinyi muri ico gihe nubwo abaje kurondera iryo soko nyene canke kurabwa iyo duza nivo yiwe uko biri kose basubira inyuma uko nivyerekana yuko umukinyi aba yasubiye inyuma ariko twizere yuko bitazobana yemeze uko bazohava nyene batera imbere kuko bazobaje bazanye ikintu gikomeye hano iwacu mu Burundi muri tournoi Inter bawigeze bararangije phase are nako phase y'amapure canke y'amatsinda hari ku munsi w'ejo ni ugwara urukino rwa nyuma Team Canada na Team Holland magori Team Canada batsinda Team Holland ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe gutyo Canada cyaronka amanota 6 amanota 6 Beno amanota 6 Holland amanota 4 hari anye witwa Fiston agarukira ku nota rimwe ryonyene nuko mu itsinda rya kabiri nuko byarangiye mu itsinda rya mbere Elia na amanota 6 witwa Raja amanota 6 abandi ni manota novuga 3 guhera kuri Benzema ndetse na Jim muri rusangi rero abashitse muri demi finale nabo bane Raja Raja na Elia mu itsinda rya mbere itsinda rya kabiri Canada nande na Ben abo rero nibo bagiye kuba bakina muri demi finale yari match nziza cyane gose ejo yego yari match ryoshe kabisa ubona yuko vyaramenyekanye yuko demi finale ya mbere zo bitariki 4 hama demi finale ya kabiri yari itariki 11 ngira ngo bazoca baduha ikirangamisi kumwe novuga bazoca kuko uwa mbere mu itsinda rya mbere azoca hura no wa kabiri mu itsinda rya kabiri hama wa kabiri mu itsinda rya mbere ahure no wa mbere mu itsinda rya kabiri bazoca baduha kungene izoba bimeze muri demi finale kungene bazohura nuko rero turamutsa abayikenyi ndetse n'abarongozi bahariya mu mugwi w'abawigeze yuko kabisa baguma batunganya ibikorwa byabo kagenda neza numvise yuko nonde ku munsi w'Imana bari kuratunganya inama ya bose kugira ngo bigire hamwe bimwe na biriya byo gukosora no gutangura umwaka neza nuko reka tubane n'andi makuru tugeze isa 6 zinze ku munota umwe nabwiye ko muri handball nahone ihiganwa ryo rwego rw'igihugu mu gihugu hagati aho abakiri bato bariko barakina mu bigeme abakiri bato ba cadet umugwi wa Avenir w'ibururi watsinze ibitsino 19 umugwi wa Apedec Donya Kararo w'Imwaro ibitsino 19 vya Avenir kuri 14 Apedec Donya Kararo y'Imwaro
mu bakuze mu badamu uko novuga cyangwa fasoni Fleur du Nil y'Ibururi yatsinze ibitsindo 22 kuri 14 vya Aigle du Mosso yo mu Ruyigi nubwo urumva yuko ari Fleur du Nil yatsinze 22 kuri 14 abakade bakiri bato Avenir y'Ibururi yatsinze ibitsindo 23 kuri 11 vya Arc-en-Ciel yo mu Rumonge mbona yuko ari ya handball y'Ibururi kabisa bariko baravyitwaramo neza nibo mbona yuko batsinze hose mu mico yose Ibururi handball barametriza sana barayumva kabisa na volley ubona ko imigwi yose y'Ibururi haba mu bakobwa abana b'imyabaga bakiri batoyi batsinze haba mu bakuze Fleur du Nil iratsinda haba mu bakade abana b'abahungu bakiri bato imyabaga baratsinda mu Arc-en-Ciel zimukana yuko hari Ibururi kabisa handball kiratera imbere ndetse se ntiko yatera imbere yametera imbere ko hariya muri za Rutovu za hehe hamwe havamwo abakinnyi bakomeye cyane gose senior y'abagabo umugwi wa Spirits w'Imuyinga watsinze ibitsindo 24 kuri 22 vya Buragane y'Imakamba nuko vyagenze champion national rero ibanza kugwera haya mu gihugu hagati hama bagaheza bakaraba yabanze kubandanya ikaza gukina nizo ngaha zibujumbura kuko nizo ahanini loni vusanga iri hejuru cyane muzo mu gihugu hagati na cyane cyane ku bahungu uravye nk'imigwi z'intwari imigwi za Brothers Team imigwi za Muzinga za SOS urabona yuko ari imigwi za Rukinzo ko ari imigwi ibikomeye rero barindiriye bagakurakuranamwo kugira ngo bace babazana bashobokina nabo ngaha ibujumbura nuko rero tumushimira cyane gose amatere wo muri handball hariya ubusanzwe amesha amakuru ava muri federation ya handball ari muri ico gisata cyo kumenyesha amakuru cyo gutanga amakuru mu vyabaye muri handball tumushimire cyane gose nuko Alonso dibaza sinzi ko ari amakuru ngara mu Burundi woba office canke tumina amategeko yisha twinjira hariya ku mugabane wa Afrika.